bakunzi ba Axia Vibes TV ndabatuye ako karirimbo k'abavyeyi, ako karirimbo ko kwigina abatwibarutse. Turi mu gihe duhimbaza umunsi mukuru, tukiri mu kanyamuneza k'umunsi mukuru w'abanyokuru bacu, abasokuru bacu. Mwarakurikiranye ikiganiro kiryoshe cane kuri ino televiziyo yacu Axia Vibes TV, mwashikirijwe n'abavukanyi banje Annick Akimana na Justin Mugisha, aho bagarutse kuri uyo musi mukuru. Ndabatumiriye kuraba cane ico kiganiro, mbere n'ico rero nje nisunga uyu munsi kugira ngo ibyo badushikirije tubiyage n'umugeze muri urwo rugero. Kaze rero, turi kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, n'iteka ry'abato, ry'abakuru, ry'abageze mu zabukuru, n'iteka ry'abagwayi n'abakomeye, ry'abagendana ubumuga, n'iteka ry'impunzi n'abari mu gihugu, n'iteka ry'abantu bose. Rero uno musi ndi hano, bari bambwiye ko mu kanya agira ashike, reka rero muce mumfasha kumwakira hano kuri Axia Vibes TV. Nashogomange n'ukuri, n'iteka kubona umuvyeyi ageze muri runo rugero atwemereye kuza hano kuri Axia Vibes TV. Amahoro muvyeyi. Amahoro cyane, amahoro ku Mana, amahoro tubonanye, amahoro ihumure, amahoro cyane, amahoro rwose, amahoro cyane, amahoro rwose, amahoro cyane, amahoro. Yego, nariko ndabwira abariko baradukurikirana ko hano turi kuri Axia Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, urakagira iteka muvyeyi. Yego, turabe kariya kuma kari hariya kugira ngo babone rino teka twatewe uyu munsi kuri Axia Vibes TV. Ninaco gituma n'akajwi nagahinyitse gatoyi kugira ngo sindagutera urwamo. None ga muvyeyi, mwo kwidondora abariko baradukurikirana, mwitwa bande? Je nitwa Ndayiragije Marcelina. Ego, Ndayiragije Marcelina. Iyo hageze kuri iyo myaka hari abaca bongerako ka kantu ngo mama Marcelina. Ego, ari ukayise. Ego, Ndanezerwa cyane. ego, ucuba mama wa bose, ucuba nyukuru wa bose. Ndanezerwa bose, ndanezerwa numvise uwise mama. Ego cyane. Uwise umuvyeyi, Ego, uwise nyokuru. ego, Ndanezerwa cyane bose. ego. Akazina k'ikirundi ninde? Ndayiragije. Ndayiragije, si ndayiragije, Oya. ndayiragije. Mwibuke gushirako ako katuzo yewe. Ndayiragije, nubwo niragije Imana. Ndayiragije mu mugumwe na baniragira bishaka gusa. Ndayiragije Imana, ndayiragije Marcelina. Nako nise ngaha. Ubundi musanzwe nitwa Nkurikiye Marcelina. Nkurikiye Marcelina. Nshitse ngaha mu mahanga. Ego, Ndayiragije. ndayiragije. Urumva n'ibihe wari urimwo vyerekana n'ukwemera kwawe mbere. Twese twari dukwiye kwiragiza Imana. Ego, Nkurikiye Ndayiragije Marcelina. Umengo hari akaririmbo Marcelina kahora gaca kw'iradiyo kera, nuko naciye ndakibuka. Je narakunda kumviriza iradiyo kera.
Marcelina ndaco ndaza kugatora abariko baradukurikirana muri komante muratugirira ako karirimbo ego none mama Marceline ninde kugira ngo abakunzi bakumenye ego kugira ngo abakunzi bakumenye jewe ndi umukurambere nitwa Marcelina ego navukiye muri paruwase ya ruguru yitwa Mwijenda mbega yitirirwa Saint Aloyize nagira ndayitiranye na Saint Edouard niyo mu Bukeye ego Saint Aloyize navukiye niho nabatijwe turaramukije abantu bose bari Mwijenda bari Mugongomanga bari Mayuyu bari Nyagasasa bari Mukike bari Gisozi ko na Gisozi kukiragenda ego hariho n'isikirisare yo Mwijenda nigeze kuja ko yitwa Bikanka ndaramukije abari Bikanka kwa baranyitondeye turabahaye yambu hano kuri Action Vibes TV emwe turi kumwe n'umwigeme wanyu ari umukurambere ego duga kwijambo muvyeyi uvuka muri paruwase ya Jenda Saint Aloyize Mwijenda hanyuma ndigaho amashuri mato hejeje sixième ndagenda kwiga ikiganda ego ndiga ikore normale ndakuraho diplome y'ubwigisha ego uvuye Mwijenda wagiye kwiga ikiganda ego ndiga ikore normale ndayiheza ndose urupapuro rw'umutsindo ndandaza ndigisha Mwijenda imyaka 2 ego abantu mwigishije Mwijenda ubu nabo nyene baraburiye ego hanyuma y'imyaka 2 Mwijenda mu nyuma nahavuye manuka i Bujumbura ndigisha waramanutse i Bujumbura numva nosubira kukugwa mu nda waramanutse iwacu je nkabibona n'ukuri nkabibona naciye manuka i Bujumbura ndigisha mu nyuma ndubaka ego uragira mariage hariho abana batoyi ngaha umuntu avuze ko yubatse bibaza ko ari ukubaka inzu yizi kugira mariage ego mu kirundi ciza no kubaka nubatse ndubaka rukristo urashirako nako kubaka rukristo ego cyane ndubaka rukristo Imana iraduhezagira turabyara abana 3 ego mbega uyu mufiase mwari mwamenyaniye Mwijenda canke kw'ishuri oya kera twebwe abahungu n'abakobwa ntitwamenyana cane warabayeho muri ico gihe ico gihe niga ikiganda muri école normale ego ibyo kuvuga ngo kwigana n'abahungu byari bibujijwe baratubwira bati uhirahire wicare naho umuhungu yicara umenye ko uzoca ugenda utwaye twarabatinya abahungu bose twarabatinya rwose mu nyuma rumva turamenyana n'uwo mufiyanse yitwa Paul Mweranda Imana imutwakire ego imugabira amahoro mazima ariko n'ubu murambwira abantu cyane abakobwa nababwira mugabo bakambwira ngo reka kubirisha jewe ninjiye mu nzu k'uwo mufiyanse umunsi ndakugira mariage kuwa gatandatu nivyo sinari bwahonye ariho n'umunsi bari ego kanatsinda uruba ababishyira bari batubwiye ati kirazira kikaziririzwa kandi kwacutiye emwe turaramukije ababikira bose bari mu gisata c'indero mwarareze kandi n'ubu naho imico iriko iratituka
nukuri mubandanye mugumizeko kubera indero mwakuye mu mashuri y'ababikira vyatumye mwinjira mu rugo rwa fiyanse umunsi w'ubugeni. Mpora ndabibwira hari aho mpora ndabibwira akavuga ngo reka shanga ni ukubesha ngo ngo ushaka kuba uraturefura gusa gushaka kuba uraturefura ako kantu niko kurefura muze kubwira ko ako kajambo mwari mukazi kuko tuza turaronka n'amajambo umwe mutari mumenyereye gushaka kubura duswaganye mugabo none ko winjiye uyo munsi fiyansaye kureshanya ata mobile ta smartphone zari bwaze canke za YouTube nk'uku uwo mufiyanse twarabana yaba mu Ngagara nawe nyene yaba mu Ngagara ni naho yamboneye je nagira ngo mwaramanukanye muvuye kw'ishuri ariya wigisha mw'Ijenda. Oya we yigishije yakora i Bujumbura nje gukora i Bujumbura niho yambonye hanyuma tukaba tubana hafi rero yaraza kundamutsa ku mugoroba nawe kwa musaza wanje akaza kundamutsa ku mugoroba aje kundamutsa naramuherekeza nta metero 10 namurenze naca nsubira inyuma nawe agaca agataha kandi ako kakamuhumba ntiyatera induru ati subira ungeze hajya imbere. Oya Koporo yari intore iyo ari mw'ijuru aza arasabira imisore n'abubu kumbure byofasha gutegera imico imwe imwe kwituma iteka ry'umuntu ryongerekana kugabanuka naho ibihe biriko birahinduka. Nibaza yuko muri ico gihe byari byo byose byari byoroshe kuko twese niko twigenza. Hagize utigenza gutyo yaba baramuhariye ivomo baravuga ati uriya mukobwa n'isimba rubebe. Canke nk'umukobwa akunda kumbura umuhungu ariko arashaka kumufiyansa hanyuma agashaka kumubwira ati uraza kundamutsa ubwira ati oya ahubwo ushaka kunda kuramutsa ngira ngo hari ibintu uri kuriyumvira ahubwo turabona ndagusezeye. Ego turi kuri Action Vibes TV tubandanya twigina umunsi mukuru w'abanyokuru bacu abasokuru bacu umuvyeyi intashira uburyohe turi kumwe na mawe na nyokuru nkurikiye ndayiragije Marceline avuka muri paruwase ya Saint Aloys mw'Ijenda. Ego muragize rero i Bujumbura murahahurira n'umufiyansi Imana irabaja imbere murubaka murarumwa ibibondo. Ego hanyuma bibandanya gute? Imana yaraduhejeje abo bana batatu. Ego turabaramukije cane gose baracariho ndakibaza. Ego Imana ibahezagire gose nabazigamire n'umuvyeyi. Cyane barakuze barasohotse bose ari batatu. Imana ishimwe. Ndafise abuzukuru indwi. Imana igira neza. Imana igira neza gose. Hanyuma biraheza bibandanya gute kugira ko tubona muri hano mu gihugu ca Suède? Mu nyuma twaragize ubuzima n'uwo mucanje wanje n'abana. Umucanje no kuri ijambo rikatsuye. Ijambo ryo ry'ukuri. Ince sinzi ko uzi ico arico. Ince ndakwihwisha tuzorigarukako dusigurire. Ince abavuga ngo umucanje kera umukobwa agiye kubaka
impuzu mu bisanzwe impuzu yazisiga iwabo yazisiga iwabo umugabo akamugurira izo yambara aho rero baca bavuga ngo umucanje ni ukuvuga yuko izo mpuzu zawe wahora wambara uri umukobwa ntukizambaye arazikuyemo araziciye noneho bavuga ngo ni umucanje wanje rero yaraciye ince izo nce ni izo mpuzu umuntu yahora yambara akiri umukobwa kumbure sinzi ko utwo ngira dutoya yajana natwo nyene ntiyasubira kutwambara kuvuga ngo ni umucanje yaraciye ince yarakuye ku izo impuzu ndetse atari n'impuzu gusa n'ubukumi ego murumva ko ari ijambo rishika kure rwose uyu muntu bamucitse umwe nicyo gituma atari ibintu byo gufinisha bavuze ngo umucanje wanje no kuvuga nyene niwe yaciye ince niwe yakuye mu mukobwa ego cane ego murakoze rwose murakoze tuhigire abavyeyi bacu ni biblioteke ego mwariko muravuga rero ego waramubajije uti ingene ndi ngaha mu nyuma nahavuye ingwara mu nyuma ndwaye naciye nza ngaha ucabuzi no kugira kumva zo kwivuza umushingantahe yashingiye taraza imana imwakire ego rero tubwire utuzina tw'igikirusu tw'abana umukobwa mukuru yitwa Chantal Muyumbu muri izina rya se Chantal nico gituma ari umuntu yigeze kuza kunda abavuye ngaha akavuga ngo mama Chantal je nkaguma ndondera ngo munaciye kwa mama Chantal ngo kandi uramuzi ego Chantal hari iteki wawe no mu bawe umuhungu amukurikira yitwa Aime Muyumbu umuhungu wundi yitwa Alain Michel nka muganga wacu Alain Michel muri shopping ariko arabikora neza nibaza kuba ari Vesteros ari harangurira ubutumwa bwa misi yose turamukije Alain Michel umuhungu wa mama Marceline arabizi nawe namubwiye kuva kera kuba tukibona naciye namubwiye urazi umuhungu wanje yitwa Alain Michel ego cyane murakoze rwose icivugo cy'umunsi mukuru wabanyokuru na basokuru papa yaduhaye ni icivugo gisaba kudaheba kudata abantu bageze mu zabukuru ntumebe ninashika mu busaza ego none ga mama Marceline hari agakuru nigeze kumva k'umwuzukuru yigeze guca ngaha akihweza gakwaza ati mbe nuko ahantu habana nanje atubwo ntabwo ugira none nagira ndakubaze ntabwo ugira kuba hano ugeze muri ino myaka bigenza gute ewe ni kuri jewe nihaba ari ikintu nshimira cane Imana ego Imana yarankijije ikintu citwa ubwoba Imana yarakijije ubwoba amen nta bwoba ngira n'umunsi warimwe ego naho niyo ngwaye nibishitse nkagwara nkumva ko merewe nabi nkumva ko ngwaye cane nta na rimwe ngira ubwoba ego nta na rimwe ngira ubwoba iyo ni inema wahawe n'Imana cyane rwose kandi ndayishima rero warigeze no gushinga intahe turiko turasenga ngo Imana yarakukijije ubwoba bwo gutinya gupfa ego eka ni gupfa nta na rimwe niyumvira ngo ndapfa jewe nta na rimwe ntuzopfa uzobaho nka ya Zaburi na ka karirimbo bahora baririmba kera nkiri mutoyi
numva ndi n'ubwoba ntinya gupfa ntinya n'uruba. Ako karirimbo we ngira ntakumva ndakazi gose. Ego none ga muvyeyi, muri iki gihugu iyo umuntu ariko arakura arakaza ibikondo urabizi izi ngingo z'umubiri zirakura, naho turi abakirisu nyene ata bwoba bwo gupfa tugira, ego umuntu akagenda aragwara utugwara turiya. Mbega ngaho urumwe gutya ibintu vyo kwivuza bimeze gute, biroroha? Byose ngo mashima Imana, Yego. mashima Imana kandi n'ukuri ibyo ari byo byose ndagwara kenshi. ubu mbere nuvuga ati ngirane uko negereza imyaka myinshi niko ahubwo ngira nkomera, mugabo ubundi nkiza, mugabo nuko naje nasinzikaye, nama ngwaye, nama mu bitaro, nama misi yose nagiye kwa muganga, ndi kwa muganga. Ariko n'ukuri ico nshima Imana yashize mu nzira yanje abantu bafasha, abantu novuga ati abantu bankunda. Ngiye kwa muganga n'ukuri tukagira ngo nka 90% novuga ati je namafise abantu, umuganga canke uyu mu-infirmiere canke uyu wundi wese amfasha akankunda akankunda. Ciye nibuka ikindi gihe kimwe hariho umudamu umwe tubana ngaha yigeze kumbwira kera mbere, washaka ngo ariko wewe utegerezwa kuba ufise umutima ushira kuri aba bazungu. Wowe iminsi yose ngo numva ngo wagiye mu iradiyo, ngo wagiye muri sikaneri, ngo wagiye muri endoscope, ngo wagiye ngo ariko jewe ngo nama ngwaye ngo mugabo jewe nta wundi aba nijishe. Reka mubwira nti jewe iyo Mana yanje irabampa kabisa, irabampa rwose n'ukuri nta kwidodomba, baramfasha. Niyo byanse mw'ijoro naho nkaba ninwe naho barya ndatelefone bakambwira ati ambulance ubu nyene iragushikira. N'igihe twavugana mu gatondo wari ugiye kwigororoza babigukoreye neza cyane rwose bakanganiriza rwose n'ukuri. Namashima Imana iyo sanamu ya Yezu Munyakirungu iri ngaho, namubwira Yezu nti Yezu wewe tiwe vraiment mon chéri. Amen, amen. Amen, amen. Umuryoherwe bavukanye kumva no majambo ntitwayateguye imbere y'ikiganiro, twayaze gatoyi gusa ndamubwira uyu munsi mukuru. None nukuri nkeze abaganga, abaforoma, abantu bose bo kwa muganga babona umuntu ariko arisumbura mu myaka, bagaheza bakamufasha bakamushigikira. Ego sanzwe mpezagira abaganga, ariko uno munsi ndasubiye kubahezagira cane gose, ndabatera intege muba abantu b'imbabazi, kuko iyo turiko turakura mu myaka hari amagufa aranka, umugongo bikanka, n'utugwara umuntu aba yaratwaye ahendahenda, tugaheza tugakomera. Rero n'ukuri kino kiganiro kiravye uri umuganga uvura mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, uvura ngaha muri Suède, emwe wumve ko tuguhezagiye, hama bigutera intege mu kugirira imbabazi abageze mu zabukuru. Ego turashimiye n'abo bantu bose babafasha ari ku bibuga vy'indege, bakabafasha batabariye umutima, batabaravye igitsure, nk'uko umengo ntimwigeze kwihagurutsa mwenyene mugashika iyo mushaka. Hano muri iki gihugu turimo ndabona ku matara, mu masitasiyo, ku bituro vy'amagari ya moshi, ndabona ko ari ibihugu vyagiye birategekanya ukuntu abantu bageze mu zabukuru bofashwa. N'ikintu ciza cane. Ego mbere bikanafasha n'ibihugu vyacu bibandanya biza biratera intambwe mu nzira y'amajambere, kuza barahigira aho hantu n'ikintu gikomeye gose. Ego
ego turiko sindabaruhishe rwose ndabashimire cane mbe ndabakengurukira kubona mwankundiye tugasangira kino kiyago nukuri ntivyoroha ndazi ko musanzwe muri abantu mudakunda kuvuga nkuko mwabimbwiye ati burya pati je simfise parole facile ego ariko nababwiye nti tumere nka wa muhungu wo mu njiri utwo dukeyi ufise Imana iraza kutugwiza ndagushimiye kuri uyo mutima w'ukwemera mbere nshingire ngaho ndababaze urazi ko banyukuri mwebwe mwamye mutukomeza mu kwemera ubuzima bwawe bwo gusenga bwifashe gute ubwo ntucike intege ukavuga uti reka mbe ndibereye ngaha nta kundi mu vyiza nshimira Imana ndashimira Imana cane rwose kubona ngaha aho mba yaranzanye ikanshira hafi y'isengero je nkironka uruhusha rwo kuba ngaha ubundi nari nabaye mw'ikambi ngaha no shopping mugabo dose uruhusha rwo kuguma ngaha ncagenda ahantu hitwa Rudovika n'ahantu kure amasahani ntagenda kubayo kubera hariho umugenzi yabayo ndagenda nshitseyo iyo Mana yanje nkunde iravuga ati Rudovika nta sengero nta hari isengero katolika ririho yewe Imana no kuri irangarukana ngaha irangaruka mvuze namaze nk'amezi 6 mvuze ngo kungira ngaruke bashaka no kunyankira ngo ko bine yo ngaha yamaze kuguha amafaranga hari amafaranga baduha ya ekipe baraguhaye amafaranga none utegerezwa kuguma ngaha abo bagenzi b'abazungu Imana yampaye kuva kera ndamubwira umudamu arambwira ati barakubesha kuko ufise uburenganzira bwo kuba ngaha uba aho ushaka hose ati babwire yuko wewe ushaka aho ushaka niho uzoza Imana ishangarukana ngaha ntandagira Imana ntamba hafi y'isengero yitiriwe umweranda Birigita mweranda kuva kwa Ruyizi yo mweranda ugaca muri Saint Joseph aho muri Saint Joseph turabaramukije ubona uri kwa Birigita mweranda ubu nuko nyine mfise ikibazo c'amaguru n'ahandi ivyari vyose ni nk'iminota 10-15 kubera nyene ntiyihuta kugenda n'ahandi nkonyarukaho ya minota 10 rero Imana icirangira ati ngo mukobwa wanje ndakwerekerera iruhande yanje kaca rero nshobora kugenda imisi yose ku mugoroba ndagenda mu misa yego ndagenda mu misa kandi ndumva ko ndabinezererewe rwose amen nabutse ukuri muriko muraraba iki kiganiro muhigire ngende imisi yose rero nibuka hariho umuntu umwe w'umushinga ntaye aba ngaha ava iwacu aho mu Bijenda nyene yigeze kumbwira bakure yo ngaha bakure y'iparuwasi arigeze kumbwira ati wewe urafise ikintu wahaye Imana mw'Ijenda wabimpane y'iparuwasi mu Ngagara kuri Saint Joseph wabimpane y'iparuwasi none no muri Suwede naho hatagira amayigirize gatolika wararonse iparuwasi iruhande ya ati wewe urafise ico wahaye Imana wayihaye iyo Mana yawe mbese niki wayihaye iyo Mana yawe eka ntaco nayihaye iyo Mana ariko n'ubuntu yangiriye ego n'ubuntu bw'Imana yarangiriye kandi ndayikunda nzokwama ndayikunda kuko n'ukuri irankorera ibyiza byinshi rwose urumva nk'ibyo ni ikintu gikomeye cyane kuko hariho benshi batagishobora kuronka aho basengera bahevye kandi nk'ubu ufise ingorane z'amaguru urumva yaba ari kure vyokugoye unye niyo hasa nabi ndashobora kugenda ngategera
bisi canke turamu Yego. nkaheba nkagenda Ucunyibutsa ba mama bo muri Saint Joseph na Patiri yatinda akamenya aho bicara ngira na Patiri mukuru hano shopping iyo twasivye aravuga ati mama Marceline ntiyaje. ari umudamu tubana ngaha yambwiye ikindi gihe rimwe ntari ngaha ngo ca kibanza cawe ngo carabuze ucicara Yo Imana igutegurire n'ikindi mw'ijuru kugira ikibanza mw'isengero ni vyiza. Ego cane. Ego mbega ngaha ko hari n'igihugu ari na kinini hakaba nko gusengera kuri za Zoom za telefone ivyo vyo hari ico bigufasha? Biramfasha rwose. Ego. Kijya gisanije kuwa gatatu nama ndakizi kuri porogaramu. Ego caramaze kwinjira muri porogaramu yawe. Ego. Yamise kuwa Mungu ndagenda kw'iparuwasi ngaha kuri Sainte Brigitte kugira ngo nakire umukama Yesu. Ego. Hanyuma cane ijya misa ya 10:00 nkayikwikira kubera inyigisho kubera isuwedwa naho kwihuisha umugabo sinzi inyigisho sindacumva neza. Mugabo numvise ugisigatura umunsi kw'itelefone ya Harshot Bara and Flask. Ndavuga nti mawe wanje nyokuru wanje ni ari doctive. Abatanzi doctive ico gisigura mushire muri Google muri Gorigori mushiremo doctive mu giswedwa barabereka ico gisigura. Oya numvise ugisigatura mama wanje. Oya inyigisho umuntu uyumvise mu rurimi rw'amavukiro. Ego birafasha gose. Hanyuma ndafise na groupe ndimo ya prière et spiritualité. Ego. Mu bisanzwe turafise nevene y'itwaro mwa. Ego. Twanirana na premier samedi du mois niko tuyiheraheza. Ego cane. Nayo nyene iyo yafasha gose. Utwo twose turagufasha. Ego. Bavukanye turi kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu. Vibes TV ukwemera kubyara ubuzima. Turiko turigina umunsi mukuru w'abasokuru bacu abanyokuru bacu w'abavyeyi bacu bageze mu zabukuru. Bagende bavuga ati ntungivi ntakurimbana. Sinibuka ingene muri ico kirundi bakivuga neza. Wowe ukiziga muvyeyi ego harimo imbanda n'iz'umwana muto nakumwereye imbanda nakuzomwera imvi. Ego no kuvuga nagufashe neza ukira kayo y'ubusa nanje ninashika mu gusaza ntuzonte ngo ungirire nabi. Yego n'uwo musi mukuru turimo iteka ry'abamaze kugira umushatsi wera naho ubu dusigaye tuwugira kuri 40-30. Wamye kuri abasokuru n'abanyokuru ari ikimenyetso c'iteka. Niwo musi mukuru turimo tukaba twakiriwe n'uno muvyeyi Marceline muri paroisse yitiriwe Birigita Mweranda, akaba ari karatuyagira twereka ingene Imana yizigamira abayo ariko Imana igaca ku bantu. Kino gihugu ca Suède ntivyoroha abantu bose usanga bari mu buzi butandukanye. Umuntu ntaroca aronka umufasha canke kariya ariko nibaza yuko ivyo ababanyi bashoboye byose babikora. Ego cane no kuri. Ego. Ntaco nabura iyo ico tishoboje ndarondera umufasha kandi baramfasha. Baragufashe go. Nera kama abantu bose turi mu bisagara bitandukanye
ego tugira ijisho ribona abavyeyi bacu bariko baragera mu myaka yisumbuye hiyo muri za Canada, muri leta zunze ubumwe za Amerika, n'ukuri kuramba n'umuhezagiro utaronka bose. Muvyeyi n'ukuri murakoze cane, murakoze rwose. None akajambo urazi ngo urageze guca umugani, mbega mugeze ku myaka ingaho? 74. 74. Ego murumva ko n'ukuri uriko urisumbura, ivyuzi si bike tuzoza turaza mutuyagire. Ndabona yuko akamemoire kakimeze neza. Ego mbere nzoza dusangire umunsi mukuru kuri Assomption kuko mama nzobahimbaza imyaka 80, urumva nawe nyene n'umunyokuru ageze. Rero ngo murabagenzi muramutelefonana, abanyokuru bubu murazi no gukoresha telefone. Twarabarose murabitwigisha. Ego kandi nukuri warakoze rwose kumumpa akambera umugenzi. Ego nukuri warakoze. Ego cane. Turavugana. Ego mumarana irungu naho muri ku birometero byinshi na byinshi, iterambere riragahoraho cane rwose. None akajambo tworangiza ubwiye abariko barakurikirana kino kiganiro kuri Axia Vibes TV, cane cane abakiri bato n'akahe? Ico nobabwira cane nuko ubuzima bw'umuntu Imana niyo iduha ubuzima. Urumva jewe ko ndiko ndakura ngeze mu zabukuru, Imana yarampaye ubwo buzima kandi irambungabunga gushikana uyu munsi ndacashobora kugenda. Na cane rero en plus yuko ndengejeho ku vyiza vyose, ndashimira Imana ko yanyimenyesheje, yampaye abavyeyi banje. Nibagiye kubivuga, abavyeyi banje data yitwa Yozefu, mama yitwa Maria. Bari abantu b'abakirisu, urumva ko twaba kw'iparuwase, bari abantu b'abakirisu. Nama nibuka data misi yose agiye mu misa kuwa Mungu yahagarara mu rugo agahamagarara umwana umwe ati mwaba ndagiye. Umwana aza kuza mw'isengero agasanga patiri yamutanze gushika mw'isengero, ntagaruke mu rugo rwanje. Ntagaruke mu rugo rwanje amenye yaje. Rero ndashima cane, urumva abavyeyi barampaye iyo ndero rukirisu. Ndashishikara naho ngiriye no mw'ishuri, naho ngenda muri primaire nize mu babikira, no mu kigana nize mu babikira b'abazungu. Ntanguriye gukora mw'ijenda nigishije mu babikira b'abazungu. Hanyuma naho nziye mu Bujumbura, naho nyene ngirira ubuntu ntaguma hafi ya paruwasi. Naho nziye ngaha ntaguma hafi ya paruwasi. Rero ico nobatumira cane guharuka no kwitura Imana, bakagerageza, umwe wese akagerageza. Nukuri ndabibona rwose ngaha, ndabibona rwose muri ibi bihugu vy'iburaya by'abazungu, umwanya uragoye, mugabo baravuga ngo akamenya umugabo aguma. Uwo mwanya w'Imana, umwanya wo gusenga, nukuri mugerageze, umwe wese agerageze uko ashobora. Cane kuri uwo munsi w'Imana mugerageze mwumve imisa, mugende gusenga imisa, kubera ata Mana ntaco muzoronka. Ako kazi, ayo mafaranga muzoyaronka mugo mudafise Imana ntaco muzoyakuramo, ntazobamarira, azohera ataco muyakuyeho. Nohanura rero mvuga nti mugerageze n'ukuri mugerageze. Washaka mbere si n'ugwaruka gusa, hariho kumbure n'abariko barakura, mugabo umwanya w'Imana utakiboneka kandi bakakubwira ati
mba nagiye gukora rero nibyo waba wagiye gukora mugabo iyo Mana niyo iba yaguhaye ako kazi. Yego, amen. Ni ukuri umuntu wese yogerageza akamenya ko ico afise cyose ni Imana yakimuhaye. Amen, amen. Murakoze cyane mama Marceline, murakoze rwose. Ubuzima bwacu ni Imana, ico turi ni Imana, ibyo dufise niyo ibiduha, none ntitukayikure mu buzima. Umuntu arabibona cyane cyane yaronse ingabire y'ukuramba nk'uko kwiwawe, ukabona ingene Imana igumana nawe naho wowe uri wenyene hano, ntihagire ubwoba ugira. Ati naho noba mu mwijima mu gahinga sintinya kuko inyobozo yawe impumuriza, mukama n'umwungere wawe. Nukuri mama Marceline murakoze rwose, murakoze kuba mwanyemereye ubu butumwa. Nukuri uramenyesheje Yezu, ibi byuma benshi bavyubahuka, ariko ego wewe watwemeye. Murakoze cyane, murakoze rwose kubona mwanyiyumviriye. Ego, no kuri murakoze cyane, murakoze. Imana ibahezagire, amen. ibakomeze muri ubwo butumwa, Ego, ubutumwa butoroshe murimwo. ego, bakomeze cyane. amen, amen. Murakoze mwebwe mwadukurikiranye kuri Axia Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Cari kiyago n'umukurambere mama Marceline muri Suède mu gisagara ca Norrköping muri paroisse yitiriwe Birigita Mweranda. Yari karaduha ikiyago c'ubuzima. Ndabasaba iki kiyago muzogikurikirane mwicaye muri kumwe n'abana, mwe mwumva iki kiyago c'umuvyeyi, cane cane iri jambo ahereje ko. Kino kiyago kibafashe, kidufashe twese, umwe wese mu butumwa bwo kurera ajejwe abaregwa, ribafashe gukurana indero, baba abahungu canke abakobwa. N'ikiyago cari gihimbaye rwose, mwavyumvise. Rero turangize twipfuriza umunsi mukuru mwebwe mwese mugeze mu zabukuru. Abageze mu zabukuru mutagira aho mwivuriza, mutagira ababaraba, ntera kama abantu bose bafise mu miryango y'aba bantu bageze muri zabukuru, mubaze amakuru, mubaze ko baronka ababavomera amazi, ababasenyera udukwi, mubaze abari no muri ibi bihugu vya Buraya na Amerika, naho tuze turiyungunganya kugira ngo vy'ukuri bumve yuko atari ntabwa, bamenye ko bari n'agateka nk'uko Yezu abitubwira, ariko kandi n'umuvyeyi wacu Papa yabitwibukije. Ndabaramukije rero bose aho bari, ndamutsa kandi ndemesha umuvyeyi Victoire muri Canada aherutse kubura umuvukanyi, umukama amuremeshe cane. Abantu bageze mu zabukuru umubabaro bagira nuwo kubura, kuko kenshi nibo bipfuza kugenda, ariko urupfu ntiturutegeka, ruzira aho rugeze. Rero abageze mu zabukuru bagwaye, bamerewe nabi, hagera aho bipfuza n'urupfu, Imana ibaremeshe cane. Muhezagirwe rero. Yari Inyasa Nkurunziza patiri, twari kumwe n'uno muvyeyi. Ego, none tuzoba dusubira tubandanye duhezagirwa kumwe na Axia Vibes TV. Kanzorira sizozwa sezeri, kirasenya kura.